ndabahaye kazi mu masengesho turimwo y'imisi 52 nkuko mwabibonye. Amasengesho twitiriye kubaka. Haleluya. Turiko turabomora ibikwiye kubomogwa, hama tukubaka ibibwirizwa kubakwa. Haleluya. Ndashima ko Imana ndiko ndabona hari vyiri kiragenda inkora mu buzima bwanje mu muryango wanje. Rero ndashaka ngo tubandanye aho tumaze imisi, aho tugejeje. Imana ishimwe cyane. Uko imisi ngena nsanga abantu Imana singomba kubikora uko twe dushaka, ariko reka bikorwa nkuko ushaka. Haleluya. Amen. Murazi ko twahagaze cyane kuri Nehemiya, ariwe yagiye aturongo, ariwe twagiye tkuraba, ariwe yagiye nova gute, niwe twafashe ko nk'akarorero nk'umuntu yubatse ibintu bidasanzwe mu gihe ciwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Uno musi Imana ikirahamagara umugore, ikirahamagara umukobwa guhaguruka tukubaka. Iyo niyo teme dufise muri no masengesho y'imisi 52. Ni cigwa kiva ngo umukenyezi haguruka wubake. Haleluya. Haguruka wubake. Imana ishimwe cyane. Bene data, iyo teme ntabwo ntiyapfuye kuza gutyo, ariko yaje kubw'umugambi w'Imana. Nuko Imana ibona ko hageze ko duhaguruka tukubaka. Amen. Hari tumaze igihe turabira kure, tukabifata ibisanzwe, ibintu bikononekara mu nzu zacu, mu miryango yacu, ukamenga ntaco bitubwiye. Ndashimira no ko Imana ikirugura amaso y'abantu bari hano, bariko baraja kubaka imiryango yabo, bazi ngo ni jewe Esther. Haleluya. Iyo bariko barambwira mvuti wanje unezerewe, nkavuga nti Imana hari ivyo uri kurakora muri ano masengesho. Ndabatera intege mu bandanye kandi murabishoboye. Imana ishaka kuduhamagara gutya itazi ko tubishoboye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero amasengesho turimwe na masengesho twitirira kubaka, ariko hari ikintu nguma mvuga n'ubundi akigarutseko. Imana ishimwe cyane. Twaravuze ngo ntidushobora kubaka tudahagurutse. Twaravuze imbere ngo nta muntu yubaka yicaye, nivyo ukunda. Ariko turavuga kandi ngo nta nuko vyo kunda kuhaguruka utabanje kugira iki, gukomezwa. Nivyo ushoboka. Twaravuze ngo tuvuze ngo ahantu kwicara bisigura iki? Kwicara ni hahandi umaze igihe utebeye, ni hahandi umaze igihe usa naho menga uri muri prison. Haleluya. Ni hahandi umaze igihe wicaye nta kindi kikuranga ataramarira, ugahera mu gitondo urira, ku mugoroba urira, ni imyidodombo, ni imyidogo, ni ewe jewe naragowe, nta kizovamwo, nta kizokunda. Haleluya. Amen. Naho ntibikunda ko ushobora kubaka ibintu birama uwicaye aho hantu. Ubu umeze nk'umuntu ari muri prison, ukamara igihe uzunguruka ahantu hamwe wicaye aho, ntibikunda ko ushobora kugira ikintu wubatse. Amen. Haleluya. Rero ndiko navuga ngo madamu, mukobwa, ugomba guhaguruka aho hantu. Hari ahantu utebeye, hari ahantu utebeye mu gahinda, mu mibabaro. Sinzi, ntumbaze, wowe urabizi ibyo ntovuga, urabizi. Kumbure ivyabitumye nugutabwa, nukudanaza ugahomba, n'ubupfuvyi bwawe, nukuba warapfakaye, nukuba watawe ukiri umwana, umuvyeyi yarakuvyaye hama arapfa. Sinzi, hari ibintu vyinshi no musi wendata uko twicaye hano bidutwara bikadushira ahantu, bikatuguranira ahantu umenga ni muri prison, umenga ni mu gakarton, umenga ni ahantu mu kabati. Haleluya. Aho hantu tukira aho bene data, naravuze ngo ntaco dushobora kubaka. Uyu munsi twuzuye ibikomere bene data. Iri jambo ngo gukomereka, jumwe ngo kwimyaka igenda ngena nkura, niko ndavyumva rigenda rigwira cyane. Oshango reka ngo twarakomeretse, reka ngo ntavyo womenya. Ati bitatu reka nuzuye ibikomere. Ati kwereka iwe muri eglise usoka wiruka utamuntu uramutse ngo yakareka, ngo je nakomerekeye mu mashengero, nakomerekeye muri bene data. Haleluya. Nagira nkubwire mwene data, ukifise ukimeze gutyo nta kintu na kimwe ushobora kubaka kiramo. Haleluya. Haleluya. Duhamagarirwa kubaka, ariko bene data ikintu cambere kihutirwa no kubanza kubakwa. Tuvuze kubakwa wumva iki? Mvuze kubakwa, reka wumve umuntu w'indani, wewe w'indani arakene kubanza gusanurwa kugira ngo bikunde uhaguruke nawe usane. Mbabwira akantu bene data, ibintu biri imbere yacu bimeze nk'imisozi.
ibintu biri imbere yacu bimeze nk'ibiteye ubwoba, ibintu biri imbere yacu biriko birakuriza uno munsi. Nagira nkubwire, imbere yiwe ubona ari binini, mugabo imbere y'Imana ni bito cyane. Imbere y'Imana ivyo byose ushaka kuri liste ni bito, ivyo bikuriza ni bito. Rero Imana irazi ko iyo abo wari kwemera mukabijanamwo vyakemuka vuba. Rero icyo Imana ikeneye kubanza kubakwa, hama mu bijanemwo wubake. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego, naravuze rafa pase, ibidutera kurira birahari beneda. Uwovuga ko atarira yo baba aguhenze. Naje mpagaze aha mvuga ibi ndarira, ndafite ibyandijije, ndafite ibyambabaje, hari ibyankomerekeje, ariko umunsi umwe ndavuga ngo ntibikwiye ko nguma muri ivyo. Beneda, nabashinge nandabwira ngo wowe ushaka kuba ufise amahirwe urafise umuntu aguhagurutsa aguye ati wow, ihanaguresha va muri ayo marira. Nagira nkubwire, jewe mu rugendo maze, urugendo nabayeho nca mu bugaragwa mu bigoye, sinibaza ko naronse igihe kinini aho naronse abantu bambwira ngo shika mukomere. Hari n'igihe nageze igihe ndibaza n'Imana kuko ibintu wabiperemese, kuko atabantu ngenda mbona baza ngo nisegure ndabaririreko. Je mpambwira abantu turi kumwe hano, ntimwe mwagize amahirwe mufise ahantu mugenda mukarira. Iyo muza mukarira je ndagubwa neza, ariko nampana ndavuga nti mwibuke ko jewe ntagize amahirwe yo kuronka ahantu nja kuririra cyane. Haleluya. Ikintu je canzigamye nuko nari nzi Imana yavuganye n'ubuzima bwanje, nuko nari nzi iyo ndiko ndaja. Benedata ndahaguruka ndikomeza. Haleluya. Antu kibetanga bo kenshi narikomeje. Ibituma turira abadamu birahari. Ubu twokora liste birahari kandi vyinshi. Umwe wese anafise ikintu kimeze nk'umusaraba kuri we. Egome birahari. Nagira nakubwira nakandi kantu rero. Wanashaka twe turabana b'Imana, turi shengero rya Kristo, turabakobwa bavuze ubwa kabiri, turabana b'Imana. Wanashaka ibidushikira twebwe nivyo bishikira n'abari mwisi. Nabo bararira natwe tukarira, kandi bibariza nivyo natwe bituriza. Ariko bene data, ikintu ugomba kumenya no mugoroba, ntabwo tugomba kurira cyo kimwe. Haleluya, haleluya. Turafisha nawe agafisha, turasonza nawe agasonza, turaburanirwa nabo baraburanirwa. Ariko hano hagomba kubitandukaniro n'uburyo tubigendamwo. Uko twe tugomba kubibamwo siko bo bagomba bibamwo. Haleluya, haleluya. Nafupa seko navuga ngo Benedata, harageze ko dukanguka tukuguruka amaso. Uno musi ikintu kizwe tuba tutagira impact muri kino gihugu nk'ishengero nk'abana b'Imana, n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo. None itandukaniro ryo bari rihehe hagati yacu n'abatazi Imana. No, harageze ko tubwizanya ukuri Beneda, harageze ko tubwizanya ukuri. Bivuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri ko kuzoduha kwidegemvya. Haleluya. Ndafupa sinavuze ngo kunda umuntu akubwiza ukuri, kunda umuntu akubwiza ukuri kugira ngo ukosore. Hako umuntu azavuga ati yo n'amahoro bandanye iyo nzira hita, ariko washika imbere ugasanga uguye mu kinogo, uwo ntagukunda. Ariko badamu beza, bakobwa beza muri cyano, mwamenye Imana, harageze ko twikubita gashi. No, ni inzari zoza n'ubishobora kubihari, mugabo kameme ntushaka kwifata nk'utazi Imana. Rero ikiriho kiratuma uno musi Imana yacu isuzugurwa cankwe bisa nkaho twugaye irembo rija mu ijuru, nizo nyifata twifata mu gihe cy'ibibazo. Amen. Ko baraturaba bakabona ntaho dutandukaniye nabo, ntaho mengo turabantu batagira ibanga. Haleluya. Navuze ngo Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo yakoze iki? Ego yarababaye, aricara ararira, ariko gira iki? Abitwara mu Mana, abitwara muri presence y'Imana. Ndavuga ngo none wowe ibibazo byawe uri kubitwara he uno munsi? Amen. Haleluya. Badamu, reka habitandukaniro ry'abagore baha Imana n'abatayubaha. Reka habitandukaniro vrema. Amen. Haleluya. Hagomba kubaho itandukaniro hagati mu bibazo. Ego turarira, mugabo ntiturire ngo duhereyo. No. Tugomba kubaka Beneda, ariko ntidushobora kubaka tutubakiye muri Kristo. Madamu, ntushobora gutera intambwe n'imwe utubakiye muri Kristo. Nehemiya yinjiye muri presence y'Imana,
natwe turakeneye Imana munsi. Haleluya. Imana kirakora munsi beneda iri kiraduhamagara kugaruka kuri yo. Navuze ngo Imana nta kibazo ifise kubazo ufise wewe, ikibazo uno munsi kirahamagara abantu kugaruka kuri yo. Beneda niryo kangura twe turasengera abantu turi mu ngoro y'Imana mugabo turi kure y'Imana, tuvugisha Imana iminwa ariko imitima yacu iri kure cyane. Bigaragarira hehe? Mu buzima bwacu bwa misi yose. Bigaragara iyo wagwahaye, bigaragara iyo waburaniwe, bigaragara iyo wabuze impuzu wambara, bigaragara iyo byawe nivyanse, iyo vyanse kuri hamwe Yehova niho bigaragarira, kuko nabisi birabashikira. Rero ariko isi twitezeko irakene kumenya ati uyu mugore nahari muri bino bibazo hari ikintu mbona kidasa nanje. Haleluya, haleluya, haleluya. Nabonye abantu hagati muri twebwe batagira amavuta, bisiga amavuta ariko bakoga bagasa neza, ukanabaza uti mbega mwebwe amavuta wisiguye akurahe? Ntayo, nuko gusa yamenye ibanga, arazi yasigigwa. Tebayo, guteberayo. Nta mugore ashaka ibintu yubatse, nta mukobwa agira ibyo yubatse atafise ibanga ryo guteba. Haleluya. Narabwiye ngo ujye Nehemiya tubone yabaye umuntu akomeye, yubatse ibintu bikomeye, agahamagara abayuda bakamukurikira. Siho vyahereye. Ibanga rya mbere ryatanguye kwabaye kwegera Imana. Atwara amarira mugabo hehe? Mu Mana. Madamu, ikibazo ciwawe kurira si kibazo, kurira ntihari ingorane, ariko kurira ukabitwara muri ba Margarita n'abande nico kibazo. Rira ariko urira uja hehe? Yes. Nta kamaro kuvuga amakuru yawe uhasuje abantu ugasigara uri ciro ry'umugani muri kati. No. Haleluya. Ntibishoboka. Amen. Numva afise amatsiko yo kubona Imana yacu yongera kubahwa, Imana yongera kwambikwa iteka, bikamenyekana ko ari abubaha Imana n'abatayubaha. Harageze ko haba itandukaniro bene data, harageze ko haba itandukaniro. Amen. Umugore adapfa kurekura. Amen. Niba ari kintu, nimba ari umugore anjohera n'umugore w'ubutinyanga, wa mugore yagwaye ubutinyanga, ujye mugore aranjohera cyane. Ujye mugore ntacyo atari yarakoze, yari yarivuje ku baganga bose bashoboka. No, nibaze ko n'umugabo sinzi muramumva ingwara yo mu kigo bintu sivyo? Iriya ngwara ni ingwara mbi cyane, ingwara ituma n'umutware atumugore, abantu bakaguhunga. Ibaziriya myaka yose uri kuracocota amaraso, ariko umunsi umujya mugore yumva amakuru muri kaste mu gisagara, arumva ivyo Yesu ari agenda akora, ingena abantu bariko baratabagwa. Umva ntiyitaye ku myaka amaze, ntiyice ngo ngo yongo je n'ubundi ngo ntaco ncera ngo nari yakiriye. Rabia kazi kuyakiriye Mariya myaka. Mama subira kandi uhaguruka utera indi gere. No! No! Umva ongera kandi utera indi ntambuko. Ntupfe guheba, ntupfe gutsindwa. No. Ngo bimaze imyaka, bimaze imyaka iwawe kuri Yesu ni busa. Bimaze imyaka iwawe kuri Yesu ni rien. Uriya mugore umenga ndamubona, umugore amena protokole. Bereda iyo ugisenga ushiramo ibifaransa n'ivyongereza ubanza kubipanga neza ngo mwami Yesu, urabona ngo Mana, urabona ngo nyakubahwa, ngo mahoro mwami. Mve iyo ugishiramo protokole ntacu urabona. Je nkunda kubwira abagore hariho attitude wifata uri imbere y'Imana bigatera Imana guhaguruka. Harantu baba barushe, je manda abagore babagowe, abantu baba barushe, mugo ukazona no muri presence y'Imana babeze nk'uku. Birabaho. No muri imbere y'Imana baje nk'uku. Na make up na maquillage vyose. Nk'uku imbere y'Imana gacagenda nk'uku, beneda haragihugera imbere y'Imana ugakuraho protokole. Mana, urabona Mana nari naje, sinzi kwabanye ko nari naje Mana, umve. Uracane mu byo kudodora. Uracane mu byo kudodora. Ntuburabona. Uriya mugore w'ubutinyanga aravuga ati mafu aca muri Petero arapasura. Umva ntiyitaye kubikurikira, ntiyitaye ko ava afatwa afungwe, ntiyitaye ko ava kubitwa makofe. Ivyo birisha ngo agira gute? Ngo arabandana kugeza
akoze ku buyonga bw'impuzu ya Yesu. Uracishamo protokole wewe nturaba barasha bene da nabonye abagore bababaye bien ingene basenga hama bya bintu nababwira ngo mukozi bana nguransengera ngo je ngo uri gukora ngo full time uransengera. Iyo wamaze gushegeshwa nta muntu bugituma urishikira uramena utimbisa urishikira beneda icyatuzibira cyavuyeho icyatuma tudashika cyavuyeho inzira mama ayo marugo mujustifia abantu bose kumumvisha ubereka ko tuzovyumva turangize dutwenge turangize tukuvuge wavyumvise hama tuve tuti umugore n'igifsine tukwita amazina. Haleluya. Narababwiye ikibazo sivyo duhura navyo, ikibazo ugomba kumenya source y'ivyo uhuye navyo. Hama nuwamara kumenya isoko y'ivyo uri kuracamo uzocumenya n'ingero utabagwa. Rero ikibazo tuja gutabaza hatariho kuko tutazi isoko y'ivyo tuko turacamo. Hari intambara ukavuga aha ni satani sawa ugacugira iki ukava muri makiyaje ukava mu bintu by'ibirato bihagaze bene uko ukabanza gukurikirato. Nabonye bikora haleluya. Hari gihe tuza tukaja imbere Imana tukavata Imana ntibishoboka ndivuga twakubonye kandi kamanuka vuga ngo ikamanuka. Haleluya Matthieu 11 Matthieu 11:28-30 nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe. Iri jambo ndashaka kuryumviriza neza ukunda kurivuga uhita ariko ndashaka ubuyumve neza. Haleluya nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Haleluya. Kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse. Amen. Mama sinanse kurusha sinanse kuri kurarira mbere nyene byakomeye ariko nta handi na hamwe nabonye muri nosi ushaka kuronka uburuhukiro aho uruhukira ntaho nigeze mbona. N'ugerageje aragerageza akaba nka kwa kundi kwa Simoni kagutwaza umusaraba Imana ishimwe ariko reka nabwire nta wundi buhungiro kuri we madamu nawe mukobwa uretse Yesu wenyene. Niwe mbona wenyene avuze ngo nimuze ngo ashira ko mwese apana mwe bamwe mwese bisigura ko ibibazo twese dufise hano biratandukanye muga Yesu nibongera atagira ubwoba bwo kwakira avuze ngo ngwino mwese ibibazo dufise biratandukanye nibo wongene mbona adatega ubwoba n'ibibazo byacu afati ingo mwese uko bisa ko mu mabara yose ingo. Haleluya. Ninde yabigukora ivyo bintu nacuriha abati ingo mwese abarusha bananiwe nimuze kuri jewe mwikoreze ingata yanje benata ingata nk'ubara muracha batibaza ngo ingata ijambo ry'Imana ingata ivuga sijya ngata jug ntabwo ari ingata. Haleluya. Mu gihe cya Yesu yabari ikintu kimeze nk'igiti sivyo bashira ku mabeuf kuko novuga gute imfizi z'inka yari nk'imfizi z'inka zibiri bakambika ku bitugu kugira ngo bikunde bitransport ibintu bisho gutwara ibintu. Nico Yesu avuga rero mu yandi majambo Yesu ariko aragutumira ngo yaco bikumara yaco bikuniga ngwino aremeye ko mufatanya urugendo aremeye ko hagati muri ivyo ngo mujane mubizanemwo bere data yavuze ngo naho tuzoca mu mazi ntazo dutembana. Haleluya. Niwe yavuze ngo naho tuzoca mu muriro ntuzoduturira yarabivuze. Haleluya. Ariko uno munsi hari inyigisho zigomba kuza zitubwire ngo ntiyigeze tubura ngo ko tuzoca mu muriro no turawucamo ariko ntuduturira. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Narabwira Fapase ngo uno munsi tugomba kuvuga ubutumwa bwiza butari mu musaraba sivyo cyo ni kinyoma. Haleluya. Ubutumwa bwiza butakirimo y'amajambo avuga ngo muce mu irembo rifunganye ayo majambo ntigishaka kuyumva ariko ni kinyoma nigo ruhendo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yaravuze ngo tuzobicamo
ariko naco bizotugira. Amen. Nta bantu twaciye mu muriro ariko tukavaho nta n'imyotsi. Haleluya. Amen. Rero hindura imbono, hindura ukubona ibintu. Yesu uvuga ku munwa, reka abukuri muri wewe, reka abukuri, hanyuma yemeye ko mujana mubijanemo, mwikoreze ingata, apana ngo ndavyikorere. Murajanamwo, mubijanamwo. Haleluya. Amen. Yes. Beneda, igituma ta impact tuko turabona, ndabisubiyemo, imyitwarariko yabona ubugingo. Twaravutse ubwa kabiri, turabana b'Imana. Mugabane data, ntitwinjiye. Hari ibimenyetso vyerekana neza ko tutinjiye neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Benshi muri twebwe turakira Yesu nk'umwami n'umukiza, niko tubivuga iyo duhagaze imbere y'ishengero. Turakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Yego Beneda, nagira amabwire, ivyo tubona mu miryango yacu, n'ivyo tubona mu kibano, n'ivyo tubona mu gihugu, n'ivyo tubona mu ishengero, birerekana neza ko abantu batigeze bemera ko Yesu ab'umwami. Impamvu turiko turasufra, impamvu turiko turababara, nuko je nawe twaramwakire nk'umukiza, yego, ariko ntitwemeye benshi kwaba umwami. Ndagomba ngugaruka ahantu rero, ivyo uri kurahura navyo sivyo. Yesu yashatse ko tuza kubaka, muga ikintu ca mbere yihutira, agomba banze wubakwe, kuko arazi ko icubona ko ari kibazo kuri ni gito cyane, une fois ukwemera kubakwa. Nagira nkugira akakantu kandi, ntabwo Imana ishize umutima cyane kuvyo twubaka wanashaka, ishize umutima cyane kububatsi. Uraza kandi nako kuko irazi ko ivyo dushaka kubaka ingo nziza, dushaka kubaka imiryango yacu, dushaka kubaka ishengero, dushaka kubaka igihugu. Ariko reka nkubwire, Lazaro yarapfuye arazuka, si sawa, ariko kandi yarasuye gupfa. Ivyo Imana igomba ko twubaka bwa mbere, ishaka twubake twebwe, twiyubake twebwe nyene. Haleluya. Hama ivyo bindi navyo byose turondera birakurikira. Imbere yo gukora igomba tubanze tube. Haleluya. Muhema bitwara uko abishaka. Haleluya. Haleluya. Twaje kubaka. Mugabo Yesu arazi ko ntavyo woshobora wewe. Aratuzi. Nguhe example. Nguma mvuga ingo kubera ko turaba mama tuva mu miryango. Uno munsi hari umuntu ashaka ko afitana ikibazo mu rugo n'ububakanye. Akaba ari hana ari kararira, yo mana, nukuri kw'Imana mana, urona ngiye gupfa, si sawa. Kugira ngo utahurije niko navuga. Imitwaro ukayitanga mu bishop, ugatanga imitwaro mu ntumwa. Abapastor bose b'i Burundi bose akamya ko ufite umutwaro umwe n'umugabo vyanse. Mugabene ndabagenda kwinjira indani ofu. Ugasanga ikibazo gihari nuko wanse gupfa kuri kamere cyonyene. Uti gute? Ugasanga urugo rwawe ikibazo gihari nuko vyanse ku munsi umwe uhagaruka uvuti sheri mbabarira cyonyene. Ushahugira ibibazo biva hano hatandukanye. Hari ivyo Imana irekura bikaza kuko ifise umugambi ku buzima bwawe. Hari n'ivyo Satani ajamwa agakora. Hari n'ibiva kuri wewe nyene wankago kamere kawe kansi. Imvugo yawe niyo ituma atahusha kuronka akazi. Ukuntu kamere kakureka udashaka kwimetriza nivyo bituma umugabo ndashaka kuvugana kabiri ngo muhuze. Je niko mvuga abagore kuko abagabo ntibahari. Ivyo abagabo ntibituraba. Haleluya. Sinzi kuvyumva. Wowe ukamara igihe uri kurasenga wisonzesheje, mugabo ico ukeneye kimwe cyonyene no guhindura. No kwemera gupfa. No kwemera gupeya ropi. No kwemera ko Yesu ab'umwami. Kuko abafise Yesu nk'umwami ntibakijiyo bashaka. Bajiye umwami abatwara. Rero niba waravutse ubwa kabiri Yesu akaba umwami, pardonner c'est simple. Nimba warakiriye Yesu umwami n'ukiza kubabarira abandi biroroha. Hari umuntu ashaka kwicara ngaha akamunane n'akantu gusa kamwe guca bugufi. Rero nariko ndavuga ngo ivyo Imana igomba cyambere
si ukubaka ni ukubanza kubakwa. We niwubakwa birakemuka. Haleluya. Ibi bikomere ivyo twahuye navyo muri environnement aho twakuriye twagize ibikomere yego. Murabizi ko umuntu ari mu bice bitatu, ari mu dimension atatu. Hariho esprit, âme na corps. Rero ibi duhura navyo, izi nyifato tugira, ama emotion, ingeso, caractère, sivyo amasentima, biri hehe? Biri mu gace ka âme. Rero aho gace ka âme karamena amaranga mutima. Ugasanga amaranga mutima y'umuntu yaramaze kononekara. Ugasanga n'ivyo dukora hanze uravye umuntu, uyu muntu naho yakijijwe ntari normal, hari ikintu kitagenda neza. Ugasanga hari nyifato, hari ukuntu bayeho bituma ntacu ugumuzunguruka handi nyene kubera iki ukuntu umeze, kandi waravuse ubwa kabiri. Beneda, reka nkubwire, naho ubona uba mu ishengero na mwene data mukagwana, cyangwa ukavuga mu ndimi hamara iminota 3 bakumva usohoye urututsi. Abantu ati none ubu ni mwe twako turarimbana? Yego niwe nyene, niwe kandi yaravuse ubwa kabiri. Umuntu umwe hamatubwira ati sogokuru hama Yesu. Beneda, naho turiko tugira ikibazo mu ishengero ry'Imana, naho nta mpinduka dushobora kubona kubera iki? Twarinjiye muri Yesu, twinjiye mu bwami bw'Imana tugarukira mu muryango. Beneda, kwakira agakiza ni ku buntu Yesu. Mugabo transformation, guhinduka bisaba ikiguzi. Guhinduka no ubihitamo. Ntabwo Imana igufata ku nguvu. Guhinduka ni wowe ugira iki? Ubihitamo. Rero abana b'Imana benshi twarinjiye yego, ariko tugera hehe? Mu muryango. Ivyo ubwami ndani wapi? Ama principe y'ubwami wapi? Zero. Niho haho ubona ushaka kuba mu gikorwa c'Imana ugashika naho ba pastor ukaba umurongozi akomeye, mugabo utaciye muri etape yo kuba transforme. Ugasanga nivyo vyishe ingo zacu, vyishe imiryango yacu. Amen. Kutinjira ngo unywane n'Imana nivyo bitumye urukura kubitwa impande zose, umwansi akakwifatira. Amen. Nagira nkubwira iki kintu, amaranga mutima yacu ntashobora gukomera hatabanje gukomera impemu. Rero uno musi uyu mugore cyo kubwira Imana ikirahamagara umuntu ari hano kugaruka kuri iyo d'abord. Amen. Kuko niye twubaka, ni Yesu twubaka. Beneda, rero icagomba aragomba ngo umugore ari hano undo mugoroba afata inginga ngaruke kuri we kugira ngo mujane mu kubaka, abanza kubake. Beneda, muri presence y'Imana nabonye rero ducira bugufi. Umuntu weza ko ari kinani, je maze ko n'amaso yiwanje gutya mu bwiza bw'Imana narabibonye. Iyo tuvuze gutebayo twarabibonye. Ikinani gitwara mu bwiza bw'Imana. Narabonye abadamu Imana ihindura muri presence y'Imana, narabonye abakobwa bahindukirirayo, Imana igahindura ubuzima bwacu. Haleluya. Rero mwibuke ngo aho duhurira n'Imana twebwe ni muri esprit. Esprit yaravutse ubwa kabiri, c'est vrai, warakijijwe n'ivyiza, mugabo nturareka ngo muhemu w'Imana yinjire atangura agira iki? Agira ivyo apangura n'ivyo apanga muri ame yawe. Nico gituma ugera gukorera Imana ukayikorera uyitukisha, ukayikorera isuzuguza. Naho ntuse kubaza ngo kubera iki ngo abantu b'Imana bameze gutyo. Nivyo ibibazo bivaho, dukorera Imana twuzuye kameremere. Haleluya. Nivyo waravuze ubwa kabiri. Mugaragara bw'ibyo ndata ntiwijajare, bishaka kuzotuma amaherezo yaba mabi. Iyo nsonye muri Galate 5 ndabibona. Ntukemere kubaho uganjwe na kameremere. Amen. Nta muntu aganzwa na kameremere, mpema mukoresha ntigikunda, kuko ivyo kamere gashaka sivyo mpema ntavyo ashaka. Haba ivyo mpema nawe ashaka, kamere ni ntambara iba mu muntu. Bagore bakobwa turaranye mugoroba, Imana ashaka twubaka, duhaguruke twubaka imiryango yacu, twubaka ikibano cacu. Mugabo kibazo gihari, banzu yemerere uze ibanzi kubake. Amen. Haleluya. Ntavyo murabona tuba muri presence y'Imana. Je ndafise abantu ngahanda bazi n'amasura ndayabona. Bari bafise abantu babise mu mitima bagendana. Ati jewe ndamutangura yongaya.
kirazira je ndiyubaha mva mu bantu niyashaka nawe azondondera harantu hameze gutyo guca bugufi beneda gusaba imbabazi cyangwa kuzitanga aba yumva umengo ufuma umwica ariko nagiye mbona mu bwiza bw'Imana hano umuntu azambwa ati pastor uzi n'amakuru je ndagiye gutunganya n'umuntu nsengera vyagenze gutati je numva umutima wanje numva nemejwe ubu buzima sibwo nagenewe kubamo umugore ameze nk'uko azoshaka kuba ku rugo umugore ameze nk'uko azoshaka kuba n'abavukanye umuntu yihana vuba umuntu ava kwija hari abantu bicara batava kwijambo ati mvi naho mukati zose je navuze baravuze nutwo mama sibirebire nivyo bitwishe haleluya nivyo bitugoye ariko umenye ngo ntabwo Imana ishize umutima ku byo twokubaka reka nkwereke iyo umuntu agomba kubaka inzu ashira inguvu we muri fondation natwe no musi Imana ikaduhamagarira nuko twe twubakwa beneda ntabwo Imana ifana natwe ibyo tuyikorera no Imana ikurikira muri twebwe nuko twabaye abana bahaye conyene haleluya conyene kubikora vya mbizo bikora na vya mbizo bikora nashaka na vya mbizo biguha izobiguha mugabo ikigomba cyambere igomba kubanza kunywana nayo ukayimenya kugira ngo nivyaza ntuzubihonyoza abantu nabonye abantu bakubita urutoke ati sha kiya modoka ndayiro nkurabe ati nkwereke aha nabantu ngakano basohotse ntibaje umunsi ntibaje ariko twarababonye abo bantu hari abantu n'ubushaka buri hano canke basivye ariko kumva hari akantu kari muri bo vuga sha Imana yo bikora bakihari nutuntu be nutwo Imana igomba ko dukuraho paske ikeneye ikene ko izobigukora icubaro cakaje kigaragara ati bari bazi yuko beneda bikiruko uracarindiriye nico gitumye urindirizwa Rome 12 abaroma 12 haleluya vuga ngo emera Imana igukore buri Imana hayo dukora twobona ibitangaza mu minsi mike kunywana nayo Imana ikenekene ko tunywana nayo benda ikanguro rihera mu mpema hanyuma amaranga mutima gashikirwa umubiri ugashikirwa nibifatika bikabaho soma iryo jambo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima bihimbara Imana amen niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi yes ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ibyo Imana igomba ego nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose haleluya reka ngaruka inyuma gato ya beneda iyo tuvuze ngo Imana ishaka ngo duhaguruke twubake ushaka kumva bikuzazaniye reka mbisobanureho gato uko twese twicaye hano uyu mugoroba hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu hari cyateye Imana kukurema si sawa benedata rero ivyo tuko turamagarirwa kubaka mwende majambo tuko duhamagarirwa kubaho dukora ico twaremewe haleluya haleluya ariko ntidushobora kubikora neza tutabanje kumatana na nyene vyo haleluya uno munsi rero aba impamvu tuko turakomereka amashengero hari abantu bariko bihuta gukora cyane bakumva bashaka gukora benedata bikavamo n'ama competition kubera iki ntibasunikwa n'umutima wo gushaka Imana ntibasunikwa n'umutima wo gushaka kunezereza Imana nkubwire abimanikira namagara muri kino gihe nabantu bagiye gukorera Imana ataco bitayeho batashaka ko nabakomera amashi beneda tugomba gupfa tugomba kuba abagore bapfuye utagaburira imfuvyi kugira ngo abantu bose bace bakoma amashi ati yabikoze no tugomba kubikora babona niyo batabona atamashi twakira naho umva tuyakira tutayakira haleluya benda naho tuko tugira ikibazo subira mujya murongo kabiri ngo kugira ngo nitwishushanye n'ivy'iki gihe yamara duhinduke gose
mugize imitima misha mu gifaransa bavuga gute? Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beneda, kuba warakijijwe ni vyiza, waravuze ubwa kabiri ni vyiza, ariko ntibikwiye. Impamvu icubaro c'Imana kitariko kiragaragara nuko nivyo waravuze ubwa kabiri muga ntiwemeye gupfa, ntiwemeye ko Yesu aba umwami. Nico gituma no muri vya bibazo imyidogo ni yindi nyene. Haleluya. Nico gituma umusaraba utategwa isoni no kuwukorora hasi. Beneda, ntitwahamagara kuba abakristo, twahamagara kuba abigishwa ba Kristo. Rero umwigisha wa Kristo ni utora umusaraba wiwe akabandanya kurikira Kristo. Ibinyuranye n'ibyo si ubutumwa bwiza. Yavuze ngo ugomba kuba umwigishwa wanje wagere gute yikorera umusaraba wiwe maze agira iki ankurikire. Ariko no munsi tuko abantu bariko batwigisha ngo yaha ngo no ngo ubuntu bwarasutswe nta bintu byo gusonza, mugabo ukasanga nyene yashonje. Haleluya. Ici sikene kuraba nuko n'igihe twashonje dukomeza guha Imana icubahiro, nuko niyo bitakunze bya bindi dukomeza kubaha Imana yacu. Ntitubaha Imana kuko yabiduhaye, kuko nidufa n'ibintu. No. Nuko ari papa. Wenda reka tukore naka kantu gakosore. Twene ntitucitwa abakozi b'Imana nk'abaki nk'abashumba. No. Twebwe bikosore kandi uzuri bikosora nawe. Iyo uvuze kuri umukozi w'Imana ntuzohora uvuga kuri umukozi w'Imana mu gicapo cy'uko umenga uri umushumba. No. Abakozi b'Imana we kwaragwana muzi. Allo. Abariko barakubita no musi. Abaterana inkokora. Abapfi intebe. Abapfu ubudiakoni. Abapfa bya bintu byose sabana n'abakozi b'Imana. Mugabo abana b'Imana ntavyo bakora. Tandukanye ibintu. Ngo abakozi b'Imana bakino gihe umva reka kuvanga ibintu. Abakozi n'abacakara. Sinzi kurabibona. Umukozi abarindiriye ko agira iki ahembwa. Umukozi abari tayari yuko niba mukorana muri babiri ntagiri aragukata izosi kugira ngo bikunde ipendekeze kwa patro. Umukozi abari tayari gukora ushaka byose kugira ngo aje hejuru aboneke. Vuga ngo umukozi. Ariko abana hari tandukanira. Abana niyo bakora mu rugo kwa papa bakora kubera bari responsable, ntibakora nk'abacakara bariko bashaka guca amafaranga. No, abana mu rugo bakora na papa tababona kuko bari responsable. Rero aba mubona bakubitana bajyana ibinoma batukana bari mu ngoro y'Imana byitwa ko basenga Imana, sabana b'Imana n'abakozi. Haleluya. Uyu mugora duhitamo kuba abana, twibera abana, nta bana bagwana. Abana b'Imana ntibagwana. Rero iyo tuvuga muhora mutandukanye ibintu tudasuzuguza ishengero rya Kristo. Yaravuze ngo nimureke byose bikurane. Indani hari abakozi hakabayo n'abana. Nahisemo kuba umwana sha. Nahisemo kuba umwana. Nahisemo gukorera Imana nta appreciation, nta mashi, nta muntu anyankuraje. Nahisemo kugororokera Imana mu mfuruka atabantu bambona. Wa muntu yaravuze ngo iyo uri haruguru abantu batabona uburinde. Yes, abana b'Imana bashaka no kugororoka aho abantu batababona. Abana b'Imana naje muri Canada arazi kwijisho rya papa rigumana nawe. Yego. Haleluya. Twarengeye gukora abantu babona. No. Twarengeye gukora tunezereza abantu. No. Haleluya. Ngo hanyuma kugira ngo bigire gute hajya munsi. Kuya ku murongo wa 2 ndashaka hariya hahereza kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Yes. Nivyo vyiza bishimwa. Umva bene data, kugira ngo tumenye ivy'Imana igomba nivyo vyiza kandi bishimwa. Haleluya. 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 Beneda, uno musi tuko turakora ibikorwa vyinshi ariko bidashimwa mu nyunga zohora. Beneda, ntabwo turi muri competition. Ariko uno musi abantu benshi bari muri competition. Abagore benshi bari muri competition. Bari mwihiganwa. Uri kuhiganwa nande?
amen. Menya ico wahamagariwe ukigenderemo ugikore. Menya responsibility yawe mu rugo uyibemo. Menya responsibility yawe mu kibano uyibemo. Menya responsibility mu gihugu uyibemo. Menya responsibility yawe mu ishengero uyibemo. Ata competition. Haleluya. Uno musugeze ku rugezo. Abantu babaza ati pastor niho uzobura dimanche. Abaza ko azoyafasha yumvise ko azofata urugendo. Chasi. Nibo babo niyo bene abo baguye. Bene abo kuko urumva babafashe nk'ibimana. Naho biva Beneda. Naha turiko turavuga ngo yo harankomerekeje abakozi bana barankomerekeje Beneda. Ikibazo si Imana. Ikibazo nuko wabagize Imana. Tugume hamwe nitwe twabagize Imana. Hama vyarangiza ukareka Imana. Mweneda uretse Imana umva nta Imana ibihombamwo. Uretse ko ari uhomba. Reka babwire narabivuze vandredi heze. Uno musi strategy umwase karakoresha niyo gushira abantu kure. Kure. Ati ntuse kuja muri bene data. Bene tabari compliqué ntibakizwa. Wowe nimba yo. Bene data ntibakizwa sawa. Wowe urakijijwe sawa. Ni ryari umwiza wamize umuco. Wowe basukijijwe. Ngwino we influence abadakijwe basi. Canka batarashika ku musaraba. Uno musari kinyoma umwansi yazanye. Ngo ya, ngo je nje kuja muri bene data vraiment. Ngo biratsitazanya. Nagira nkubwire niyo strategy nziza umwansi karakoresha kugira ngo uje ku ruhanda banza gukubite. Ukumvura umusirimu. Chema nibwira abantu. Mama warakomeretse imenya ko gwaye. Umuntu agwaye ni wakira. Sivyo? Twese twaragwaye umunsi umwe turakira. Muga hari ibintu udakwiye gufata ngo ubigire gute? Ubigire Bibiliya. Ubyambi kubisige. Ngo jewe, ngo by'amashengero byavyiki. Vy'amashengero urabudacumura. Eliya vyaramucose. Eliya vyamubayeko. Yibwira ngo bose ngo baki. Ngo bavugisha bose bageze gute? Mati nagira nkubwire ishengero rya Kristo ndabisubiyemo n'amarembo y'ikuzimu. Ntashobora. Abana b'Imana barahari. Ishengero rya Kristo ririho. Nabazimiye barahari bien sûr. Ariko ndakubaza ushimye gukurikira abandi. Ushimye kuvuga amakuru yahe. Ngo jewe. Kandi ugacu bivugira hejuru. Arano babivugira hejuru kamengana buhizi kumbe ni intege nke mama. Ni intege nke. Yakubuvira atawararashwe. Urabona umusoda. Umvira mugenzi ati wararashwe. Urabona umusoda arasigwa mu ntambara. Ngo barandashe ngo bara. Mama wararashwe. Umuntu arashwe ni direct kwa muganga. Bakavura. Beneda hari ibintu turi twazi no munsi. Umwansi ari kandara naci kugira ngo yice ishengero ry'Imana. Yice abantu apari ishengero ry'Imana yica wewe. Uzogwa uzopfa abandi bazobandanya. Ntidushaka kubaho dufata ko abantu bose baguye. No. Harabi Imana yisigarije. Abantu Imana baracahari. Rero nahawo gusenga no kumenya ngo ndi matanya nande. Amen. Ijambo ry'Imana ntibesha. Uko wa munsi ushizaho kugira iki? Abariko namugira iki? Uno munsi ko turasuzugura abakoraniro y'abera. Ntushobora gukura spirituellement. Ntushobora guhagara mu by'imihemo udafise mwene data umwe babiri batatu mufatanye urugendo ntigishoboka. Reka kutubesha ngurakomeye reka twaravyibonye ko uri wenyene urananigwa. Hari gihe ubukene kwa umuntu yaciye mu vyuri kuracamwo ahubwo ati komera shikama uzobivamwe nawe natirabivuyemo. Ariko uri wenyene ntumbeshe wararashwe. Beneda turi hano nk'abakobwa b'Imana nk'abana b'Imana tugomba kuzana impinduka. Aba femme leader pour le réveil des nations n'abagore bahamagagwa guhinduka hama bagahindura. Ntibizokunda ko duhindura tutahindutse. Ntushobora gutanga ico udafise. Haleluya. Rero ico tugomba bene data tugomba kuza tukinjira muri Kristo twebwe umva atacu sigaje ukinjira indani Yesu akagukora. Abagore ni shari inzigo ugwanka
utuntu duto yahinduye igitenge imbere yawe bikagukura mu mpemu. Turabafise. Hari n'abacererwa muri eglise kure juste baze bose bicaye nukuri avuga ati noba mhomvye kuba nambaye kino kirato nino mpuzu nkinjira mu ruvangi rw'abandi, ararindira mpaka mwese mukicara kugira ngo banzaze. Bene da warapfuye, reka Yesu akubake. Uko niko kuri kujyana muga tugomba kukumva. Uno musiki tunaniye nugushirana imbere bene da. Ukumva vyose ugomba kubona number 1 bene da. Wa kabiri bibamwe amahoro mugabo wa kabiri nta kibazo. Nukabona washima ati muririmbyi wowe nukuri Imana igumuce tuzoguhana kado uwundi nawe ati jakoke. Umuntu wese afise igihe ciwe. Nta muntu ashikwa hejuru atari Imana imushize hejuru. No. Utuntu utwo nitwo tuko turatuma isi turavye bakaturati namwe nimufise yo muja mudutwarahe. Nabwiye aba family there umuhamagara Imana yaduhamagaye no kubanza kuza tukaka tukongera tukaka abavuga utumwa gati mitego bakaka abungera gati mitego bakaka abakozi barakongera bakaka baremera gasaba kaka kugira ngo tugende twatse abandi sino bariko barabyusubizako ubwo utumwa bwiza mutubwira mu dutwarahe ko namwe mutagira iyo muri kubera iki nta vyamwa haleluya nta vyamwa. Amashengero turuzuye twese turi mu bikorwa nanone dufise ibikorwa ariko namenye yumvira ubaza ko ufashe moto kayisha muri garage y'imodoka ushaka kuyirazeyo ushaka kuyimazeyo n'ukwezi izova iri imodoka soguma ari moto. Ntiturabana b'Imana kuko twinjira amashengero atandukanye. No. Tuba abana b'Imana iyo twemeye kumvira, tukemera kumvira, tukaba bigishwa ba Kristo, tukemera kuba ingabo n'indiyo Bwana. Ariko no munsi turi mu ngoro y'Imana tukitwa abana b'Imana mugabo twuzuyemo uburobere n'ubugararije. Uburobere n'ubugararije. Bene da kuba turi mashengero ntiwihende. Twese amarango samwe. Yaravuze ngo mureke byose bikurane. Uno munsi rero kurareka umwansa gukubite akoresheje mwene wo mwicarana utazi n'imigambi yari karaje. Cyo tifata ingingo uhagarare. Yaba ibintu yaba abantu fata ingingo uhagarara ukomeza urugendo. Haleluya. Hari ikintu bashaka guhereza ko numva tutorangiza ntavuze. Iruhande reka ndabashoke mbere kandi abashoke imitwaro urayifise kandi hari umuntu ari ngavuga ati jewe ndiko nsengera imodoka ubona ati je ndashaka inzu yiwanje itsoke n'ibyize marishimwe kandi Imana irabitanga vra hari ati je ndashaka abana banje baje kwigararara vyinshi mugabo hari ikintu ngomba kukwibutsa imbere ko tuvana ushaka unkunda canke unyake ivyo byose bifise igihe byashingiwe. Uno munsi kare nariko ndasenga numva umutima wanje uzuye agahinda. Impamvu no munsi abana b'Imana nka twebwe abagore nka twebwe turi mu ngoro y'Imana turabakozi b'Imana duhagaze uko duhagaze nukuntu tugomba kwimatanya nino si nkaho mengo tuzohaguma nakambaro k'Imana. Ukabona umuntu aja ku ruhimbi rw'umwami, ukabona umuntu yavutse ubwakari umunsi akavuga ati ndakirese umwami ukizo bwingo bwanje, ukabona ari tayari gutemeza sinjye umuntu kugira ngo aje muri ico kibanza kugira ngo bikunda aronke bijya bintu bijya yaronka nababironke. Mwene data ngiye nkubwira ijambo rigushoka naho wose ng'Imana ikakwishura nakavuze kanagasubiremo. Lazaro yarapfuye arazuka ariko ubu ntagihari. Nagira nkubwire ngo iruhande y'ivyo uri kuraririra ubu Imana yo biguha cyakurikira iki. Ndashaka kunyishura nawe tovugira hejuru. Dufata ko ivyo byose urabironse Imana ikabiguha ugasoka kandi ukayesa n'indi kabiguha. Nagira nkubwira amaherezo yavyo naya amaherezo nayo uko ntuzoba hano mu isi eternellement. Ariko iyo tuja uno munsi gituma dutsitara tubivamwo ejo by'Imana bijamwo Yesu ukamudepoza utimfatirana ukamushira hasi ukagira gute nuko wibwira ko isi tuzoyigumamo. Inshuti dufise turiko turaja
iruhande y'ibyo tworonka byose muri nose objectif finale yatumye turonka agakiza ni ukuzobana n'umwami wacu ibihe byose. Bisigura ngo nubwo utoburaronka ibyo uri kurashaka, cunga ko Kristo muri kumwe, cunga ko umva iwacu saha sina ivyo birama gutuza. Beneda, ivyo turiko turasaba sinzi nka wewe jewe, ivyo ndiko ndasaba Imana si kubw'icubaro canje, si kubwa nugira ngo bibi bikoresho nkoresha mu gushitsa ico nahamagariwe gusa, kuko turazi ko turi hano ngo dukoreshe twaremewe, niturangiza dutahe. Turazi ko naho duha imigisha yose ifatikana mw'isi, hariho umunsi uzova muri nose, kandi amakuru ngufitiye nta no kuzobitwara. None ndababaza, twankanira niki? Kuki twankana? Kuki dusharikana? Kuki duhekejanye n'amenyo? Shimiye mwene so yishuwe. Jebera murebere data, ahanirwa ndidoraguza mu miduga y'abantu. None yose bari gwanje. Haya, unshatse mana nca ngenda. Urihe tugende? Kubera iki? Umugisha wa mwene so n'umugisha wawe. Haleluya. Shuta turisi wacu. Hari igihe muravuga ngo Mana, ishengero rya gukumbura iwacu. Niba ari ikintu ca mbere kimfasha kubaho amahoro n'abantu n'ivyo, hari nkora nibaza nkiyumviye, none wowe tubanye nabi na wewe tukabaho dukwangurana, sindazi ko ntazokwamaho, ndazi ko mfise igihe nashingiwe. Rero nta mwanya mfise wo kwama mu mburano, ndagusedera kandi hari bete. Navuze ngo tuje kubaka. Haleluya. Naho Imana idutwara, uriteguye kuba umuntu aseda? Cyangwa umuntu ati ndarushinga simperanwa. Ndiko nava ngo twaje kubaka, muga tukeneye kubanza kubakwa. Nshuti, naho wumiriza amaso yawe ukaraba kijya kintu wita ikibazo, swat mu migendanire n'abantu wo mubakanye, mu bana, mu kibano, rerere byose, uza gusanga ikibazo nico nyene, kutemera gupfa ngo Kristo abari wafata ikibanza cimbere. Ko nkunda kuvuga bino bintu, ivyo bintu ukora ajya mahitamo iyo abari Yesu yabihitamo. Urazi ushaka kuba amahoro n'abantu, peyarope. Yego, abagore dutebana, ndababwiza ukuri, turiga gupeyarope. Ukumva urasha mu kanwa uri imvuzi, bazade umviriza tudwa peyarope ugara. Nimba kuvuga kwawe bishaka guhungabanya ibintu, peyarope ubabwe mugabo, kuko harabuzo usanga kunuma kwiwawe arivyo bizokiza ibintu. Kumva gusaba imbabazi vuba vuba arivyo bikiza uwo muntu wawe ari komplika ameze ukuntu. Arakunda ko wicira bugufu kigira kiti, none wari hama ubandanye urugendo ruja mwijuru useda. Ibi ni ibintu ndiko nabiba gucyamo ati je navyo kamera muganda ndiko navuga peyarope. Iyo ushaka ko Kristo aje imbere, reka nkubwira aka kantu. Waruzi ko ari ahantu twemera kuba ibijuju? Waruzi ko abantu batubwira ati vuga wakijuju ukanuma? Waruzi ko ari gavuga ati isigure, muhema akavuga ati ugara? Waruzi ko bati genda nawe ati ntugende? Ivyo biba mu gihe wemeye ko Yesu aba umwami. Yesu ataraba umwami azokubwira caha wowe ucaha, kandi kizokurikira uca mu nzira yiwawe bizoboma wewe. Benshi muri twebwe mu ishengero ry'Imana ikituje kwa avance Beneda ni ibintu vy'ubwibone kamere gusa. No mubwira ko mfise ibibazo intege nk'ansengere yongaya kandi abana ndumuririmbye, ni uri kurapfa. Haleluya. Ntushobora kubaka
udahagurutse. Ntushobora guhaguruka utakomejwe. Gukomezwa turiko turavuga ni ugukomezwa k'umuntu w'indani wawe. Haleluya. Umuntu w'indani akomezwa numva ni umuntu wawe, umushaha, reka mvuga umushaha. Okay, ndatoye ijambo. Umushaha wawe watabaguritse, wahungabanywe, wahuye n'ibintu biriya. Ntushobora nawe kuba umuntu akomeye, ushobora guhagarara atabwoba, ibigomba byo bidahungabana, utemeye kubaka imigenderano yawe n'Imana. Haleluya. Ndasurinya, rondera kugaruka ku Mana. Aho duhurira n'Imana ni mu mpemu zacu. Bene data, impemu nivuka ubwa kabiri yonyene, ariko ibisigaye byose bene data umva ni ubihitamo. Icyo ngomba kuvuga no mugoroba, mudamu uri ngaha, ikibazo si ibyo bintu kurabona, ikibazo sinabira siziga ntambara, sibyo byose bita amazina, ariko araguhamagara ngo garuka kuri yo. Hanyuma mugira iki? Mubicanemwo nkuko vyagenze kuri Nehemiya, nkuko vyagenze konde bahizi kaze bose tubona mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Bene data, iyi minsi 52 gira umuhigo. Vuga ntibishoboka ko iminsi yohera meze uko. No, isuzume. Umaze imyaka 5 warakijijwe, mugabo chaque fois wiravye nakira kibe gihinduka kuri wewe, kibe gihinduka kuri wewe. Uko wasenga nibivaho biri, ukwizera kwawe kwamaku kuri hahandi nyene, amaborogo ni yahandi nyene, kandi ntusiba mu ngoro y'Imana, kandi ntusiba kubira no kwakijijwe. Ariko bene data, harageze kwisibona ivyamwa vyamwe muri twebwe. Haleluya. Nadi nsomera imbere ko ndangiza, sinogena ntasubira no jambo ko ni jambo rikunda kunkora ku mutima. Ndabira Galate 5 mu vyamwa hajya tuvuga, hajya ubona hari ivyamwa vya kamere n'ivyamwa vya meme. Ndashaka turangize kuri ro jambo. Ndabereka ijambo rikunda kuntera ubwoba, ari nsunika ku munsi kurondera gupfa. Bene data, gupfa Pawulo yavuze ngo ku munsi ndapfa. Urugendo turimwo nturukora ngo umunsi umwe uruheze. Oya. Nimba muzi ibintu biraryoshe kubona umugore yahindutse, biraryoshe kubona umugore ari transforme. Bene data, tugiye kwiga icigwa kizovuga ngo umugore abaye restauré cyangwa umugore abaye transformé atuma nation yose itabagwa. Haleluya. Haleluya. Ndagusaba dusome nadi. Yego, Galate 5 kuvyamo vya kamere bandanye aho bihere. Kandi ibikorwa vya kamere ngiye kurangiza kwiyo jambo ndasaka uryumve neza. Kandi ibikorwa vya kamere kacu ego biramenyekana nibi ubushakanyi, twumviriza neza, ibihumanya, ivy'isoni nke, ego ugusenga ibigirwamana, uburozi, yego ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa, n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoraga ubwami bw'Imana. Aho kandi ko ndashaka ko Beneda hano hasubiremo. Nibaza ko naho wotahana ico conyene uravuga uti twakoranye. Iryo jambo ni jambo ryama ryanjugumije abakunda. Reka turisangire. Nazisubiramo ngo bagira gute? Kandi abakora ibisa n'ibyo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ninde yambise iryo jambo? Kandi abakora ntibazoragwa. Wumvise bavuze ngo uwakira Yesu umwami n'umukiza. Data, ijambo ry'Imana horo uryinjiramo kandi witonde. Iryo jambo uryumvise, iryo ririko ribwirwa twebwe abana b'Imana. No kuvuga ngo nivyo waravutse ubwa kabiri, sivyo? Mugabo igono, ishari, inzigo, biriya vyose mwavyumvise. Nivuga ngo ivyamwa vya kamere. Ngo bizotuba tugira gute? Abakora ibisa n'ivyo ngo bagira gute? Haleluya. Data nukuri reka mpema dufasha. Ndashaka kugutera mu inyota bene. Umugoro ndagutera mu inyota. Ibi bintu turimwo cyo guhumuriza abantu tukihumuriza bene data. Ngo niko navuse, ngo niko wacu tumeze.
ndakubwije ukuri korera Imana ushaka urareyo akira Yesu 5 ku munsi mugabo utemeye gukogwa kamere izotuma urangiza nawe uje muri gehinomu. Ubuntu twahawe twagiriwe subo kwama ducumura bigira nkana. Sinzi ko iryo jambo gihe cyose ndarisomye ngo bakora ibisa nibi ntibazoragwa. Nagira nkubwire ngo kuba waravuze ubwa kabiri ntiwahejeje, winjiye mu muryango kwinjiza mu bwami gusa, ariko hari urundi rugendo rugomba kubandanya ukogwa ufashwa na mpemu w'Imana akoresheje ijambo no gusenga ku munsi ukagenda uhinduka. Nagira nkubwire nshuti, va muri ivyo bintu urimo vy'uruhendo uvugira hejuru, ubwiye umuntu no kumuboma, uvuga ukomeretsa abandi mu kuvuga, ntuzi kuvuga uciye bugufi, ntuzi guheba, ntuzi guseda, ntuzi kubabarira vyoroshe. Bene data umva inzigo ivyo bene da ivyo uno munsi nitugomba kuvuga ubutumwa bwiza bw'ivyo bintu ngo hari ubuntu. None iryo jambo risigura iki ngo abakora isa n'ivyo ngo ntibazo ubwo bwami bw'Imana nibiki? Abakora ibisa n'ivyo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Mwereda guhaguruka ukareka mpema akagukora ni inyungu ziwawe. Nagira nkubwire twese tuko twasipira kubaka, ntushobora kubaka utamanje kwemera kuba transforme, kubera ko kugira dushobora kubaka kino gihugu bisaba ko tugira umutima w'imbabazi. Kugira ugabure n'imfuvyi bisaba ko wishira mu gishingo cyabo. Kugira ngo ufate amafaranga mu mufuko uyatange nuko Imana iba yaragukoze, utagikunda inda yawe n'ivyawe gusa. Amen. Naravuze ngo tuvuze kubaka si gushaha amatafari, ni ukubaka umuntu, ubaka umugabo, ubaka abana, ubaka umukozi, ubaka ababaye, ubaka abantu. Navyo ivyo bisaba ikiguzi. Utaragera aho ntumva ko inzara y'abandi kubabaje, nturaba transform, nturahinduka. Gufashisha ikirato umuntu agikeneye, ukarinda gusenga demwa edemwa, uwo ni mwene so muririmbana. Nshuti haracariho urugendo. Murambwira abantu hari ibintu dufise muri twebwe, ni gute ushaka kurimbana n'umukozi muririmbana mu ngoro imwe, murabana na mwene so, murabana mwirwa mugwana mu nda, ikirato kigahera ubibona, ishati igahera ubibona, ukanana yama mu gashati kamwe, muraririmbana, murasengana, mukora ibikorwa vy'Imana, muragendana, mugabo ukarinda amaso yakabibona, mugashiva ngo mwami ngo ndasenze Mana, ngo Mana ngo ndamusengeye Mana, ngo ubona bishakaga Mana, ngo mbega ngo ubona ngo urabishaka. Bene data cyamara mbwira abantu, niba amaso yawe yugurutse akabibona, tora ikirato umuhe, nta bindi ukeneye, kubera ko si bose babibonye, ni wowe wabibonye. Ninde ngeso mbi rero ngo wabibonye ko atakatagira, yavyeretse wewe. Bene da hari mugera, hari mico y'umwiza yatwinjiranye mu bwami bw'Imana, ukarinda kwisonzesha ngo Imana ikubwire ko wo muha ikirato muririmbana. Ego sawa rano uvuti hasi mfa kugira ivyo nta sawa, muga mwene so ahamagara Yesu, urabizi ko numwana akunda Imana, urabizi, mugahagarara ngaho kumva uri alez, ikirato kiraba hariya mugakubitana dance, hama mukarira kwisonzesha. Mpora mbwira aba family dere nyoboye Imana yampaye, tuzokora ico dushoboye, ico tudashoboye tugisengera. Ico Imana izotweka tuzogikora aho tugeze, aho vyankiye tuti Imana twe twakoze ibi, kora ibisigaye. Apana byane ngo tumusengere vraiment, ngo tumusengere kuri ngo afite ikibazo ngo agomba kuja ngo senka ntimire. Beneda abagore nk'aba senka ntimire, tubisengere sha, turafise n'ivyo gusengera, tuko dusenga ngo hazikanguro, dukeneye kubona igihugu cyacu kitabagwa, uri kuza dusengere umutwaro senka ntimire vraiment, tukisonzesha kubera ibihumbi ijana kwe ngo mene datatabagwa. No, haleluya. Ariko ivyo ntibiba utabanje kugenda iki muri gwa rugendo. Yesu abaho umugisha, Yesu abahezagire. Haleluya. Abakora ibisa n'ivyo bene data, va muri ivyo bintu biguhenda, va muri izo nyigisho z'ikinyoma ngo warakire Yesu vyaraheze, ngo vyaraheze. Nshuti
kameremere kawe kazotuma Yesu niyaza gutora ishengero uzosigara. Narigeze kubigisha umunsi umwe. Nuvuga ngo umaze kurongorwa na kameremere mpemu nta kibanza agira. Urabo Yesu aza gutora bakavyumva bakumva iriya nzamba n'abafise mpemu muri bo. Ntiwijajare. Gwana ku munsi no gusa na Kristo. Niwe model. Niwe turiko turagenda turaba. Niwe dutumberewe nyene. Haleluya. Amen. Nshuti ja muri Bibiliya wirabe. Hora wiraba mu cirore bikubera cirore. Wirabe ku munsi mbega mvuga gute, mbega ngenda gute, mbega nsa gute. Eske abambonye babona Yesu? Haleluya. Kugira ngo bazobone umuco. Kugira ngo baza kuri twebwe baze bahimbaze Imana mu ijoro. Baravye ingeso zacu nziza. Duhaguruke ku maguru yacu. Haleluya. Haleluya. Ushaka ngo imihindukize mu gihugu irabe ubona uri umuntu ugushaka kuyizana. Haleluya. Ngo abantu nibasenga n'ukuri, ngo abantu nibagisenga wowe urasenga. Je nkunda kwivugira kano kantu, impinduka ugomba kuzana, impinduka ugomba kubona yibe wewe. Haleluya. Umufamily dere wa vrai, ivyo ushaka kubona bibe ico nyine ushaka kubona kuba kibe. Hanyuma ntituvuga amajambo ahubwo tubibe abantu bagira iki baturabe. Yesu abaho umugisha. Duhagure ku maguru yacu dusenga Imana. Umwanya wacu urakwiye. Tuba dusa umwanya muto, umwanya kwexhortana kugira ngo vy'ukuri aya masengesho turiko turakora tuyakore dufise intumbero, tuyakore tuziyo turiko turaja. Ndashaka gutera intege madamu uri hano, mukobwa uri hano. Turahari. Ntukemere gucinyizwa n'ivyo ubona iruhande yawe. Ibi byose tuzobisiga tugende. Naho wobironka umunsi muzohava ugende. Ariko shira umutima kukiruta vyose. Shira umutima kugushaka Imana. Shira umutima kugutegura ejo hawe hazoza. Aho tuzoba turi kumwe na papa, azoba turi kumwe na data ibihe byose. Tegura ubuzima bwawe tegura ubuzima bwawe mu buryo éternel, vie éternelle. Haleluya. Haleluya. Tukuri. Babarira. Tanga imbabazi. Tuzohoraho. Cha bugufi. Seda. Hebera muhebere. Bireke. Shima ko bande baje imbere. Shima ko bande baboneka wuje inyuma. Nimba ari ikintu cyambere kinyohera nigihe mbona iyo wundi mu family de undi ariko araduga, ariko aravuga ijambo, ariko arigisha, ndanezerwa. Turondere kuba abo bene data. Gwana intambara ku munsi yo kuvuka Imana ishaka. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Mwami, ikibazo so kubaka, ikibazo no kubakwa, kwemera kubakwa, kwemera tukakureka ukaba umwami w'ubuzima bwacu. Bana muri no minsi 52 turashaka kubakwa. Turashaka ko abagore bahindutse, abagore basa na Kristo. Turagomba gupfa ku munsi. Ntaba ari twe tuboneka bari bubaho muri twebwe. Mwami, dupfe ku ngeso mbi, dupfe ku kwikunda, kwishari, kunzigo. Mwami, tuba abantu basa nawe kugira ngo abisi baturavye bifuze gusa natwe maze bagukurikire. Mana, turagushima ivyo uri kurakora hagati muri twebwe. Hari ubuzima uri kurahindura, hari abantu uri kurakiza, hari ibitangazo kuragenda ukora hagati muri twebwe. Mwami, twaravyumvise kandi turabibona. Komeza ukore Mwami. Iyi minsi papa itararangira turiteze kubona n'ibindi birenze ivyo. Mana, turagushimiye. Ndashaka uzokumva intahi y'abantu basabanye imbabazi, abantu bahariraniye, batanze imbabazi bagaharirana, bakarere kuriranira. Mwami, iyo niyo mpinduka tugomba kubona, iyo niyo kanguro dushaka kubona. Mana, turagushimiye kuri vyose, turagushimiye ku byo umaze gukora. Mana, herekeza ubwoko bwawe bugiye kuva hano bugenda, ubazitirire, ubarinde mu nzira, ubagire neza Mwami, bashike mu ng'amahoro, ubaho ubuntu bwo kuronka ko wideplasa. Twongere kandi guhora twese turi bazima tugishima izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.